Baptiste ninde? Jewe. Bohama rero marishimwe. Twagerageje kuraba dusanga wowe urahuje amaraso na Abel Nduwaye. Bisigura ko ushobora kumufasha mu kibazo arimo. Ubu merewe gute papa? Ubu ni sawa, biriko biraza. Uzi bijya bintu ibibazo byateye mu nzu. Uzi ibibazo papa yagize ajya mu byiyumviro byinshi. Kandi ushobora kuri kurangaya kubera ko ndi muto. Ukabona ko ataco no gutwara, ariko ngira ndakubwiza ukuri. Ibi bintu ntibizoherera ngaha. Nzokwegera papa tubijyane mu butungane, urupapuro waduhaye turarufise, bazodutunganiriza kandi uzoburiramo n'akazi kawe. Bosco, ariko ndakwibutse ko uyu Abel uri kuravuga ari papa wanje. Rero gushaka kumenya ikintu catumye mukorera ibintu nka biki, ndabifuse ko uburenganzira bwo kubimenya nk'umwana wiwe. Kubera ko twari kuzanana, ariko ntabwo amerewe neza cyane ku buryo yoronka ingufu zimushikana hano. Hama ikintu no gutekerera akantu gatoya kameze nka kode kazogufasha kugira ikintu kugira ushika kuco wiyumvira kandi cyo kugira akamaro. Uzobaza Abeli ati izina Baretazari urizi kwiki? Iyi kado wampaye mbona ntayikwiriye. Niyo mpamvu nagize amahitamo yo kuvuga ati kuba warabimpaye ndabigumanye byogaragara yuko nakwibye. Ariko yamishije nta kintu yambwiye, namubajije acambwira ngo nze ndakubaze wowe ngo uzukuri kose. Gusa yambwiye izina, iryo zina ngo urarizi kandi neza cyane. Barutazaro. Yakubwiye ngo nyibarize jewe ndabizi, aca kubwira izina Baratazaro.